Ndakuramukijeho bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, ibiganiro n'inkuru bigezweko biriko biravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Utegerezwa gufyonda sabone canke subscribe kugira tubandanye tubana nawe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, ibiganiro n'inkuru ku buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi, hama nawe ukabikurikira vyose aho wibereye kamwe ku kandi mu buryo bw'idonido vyose uko vyakabaye. Ikigo c'urwaruka cashinzwe n'umukinyi w'umupira w'amaguru Tirokera kiri mu gisagara ca Bujumbura arico Centre Tirokera kigiye gutangura kwigisha ururimi rw'Ikidagi n'izindi ndimi zikoreshwa hanze y'u Burundi. Mu gihe bariko barahimbaza umwaka urangiye habayeho ikigo c'urwaruka citiriwe umukinyi Tirokera kiri muri karitiye Rango komine Gitega kuri uwa 24 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Tirokera hari kumwe n'umuryango wiwe ahamagarira urwaruka rw'u Burundi kumenya impano n'indoto rufise no kwitanga kugira ruzishikeko. Akaba agira ati nanje sinari nzi ko nzoba umukinyi mpuzamakungu w'umupira w'amaguru, ariko nari mfise iyo ndoto. Urwaruka rw'u Burundi kora mutiziganya kugira namwe mushike ku ndoto zanyu z'ubuzima. Uwuserukira Ubudagi mu Burundi harashima iciyumviro ciza cagizwe n'uyo mukinyi mu ntumbero yo guteza imbere urwaruka, akamenyesha ko hari ikimenyetso kigaragaza urukundo hagati y'u Burundi n'Ubudagi. Akaba yagiriye ko hashikiriza ico kigo ingabire y'ibikoresho vy'umuziki. Ernest Nduwimana aserukira ico kigo nawe akaba amenyesha ko gisanzwe gifise ibisata bitatu arivyo igisata co kwinonora imitsi, igisata ndangakaranga, igisata c'imyuga hamwe n'igisata c'inyigisho. Muri ico gisata c'inyigisho hazokwigishwa ururimi rw'Igifaransa, Igiswahili, Icongereza hamwe n'Ikidagi. Nayo kandi Perezida Ndayishimiye yitaba amenja abarangura igitoro mu Burundi kuko aribo batuma kibura. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yisaba abasanzwe bakora urudandazwa rw'igitoro mu Burundi ko ari abamenja kuko ku bwa Perezida Ndayishimiye ngo nibo batuma ico gitoro kibura mu gihugu. Evaristo Ndayishimiye yabitangarije mu kiganiro Ikiyago na Sebarundi aheruka gutanga ahimbaza imyaka 3 amaze ku butegetsi. Mw'ico kiganiro Perezida Evaristo Ndayishimiye yagize ati ikibazo c'igitoro ni ikintu cugaye ku buryo gukorana n'abarwizatunga badafise umutima wo gukunda igihugu uba uri gukorana n'abamenja mw'ijambo rimwe. Ehe nkwereke none nk'umuntu agenda akazana igitoro kiruzuye kiri harya i Dar es Salaam hakavuga ati jewe nta wundi maha atari uwiwanje, ukemera abantu bakabura igitoro neza ngo ndagiha amasitasiyo yanje gusa, none nk'uyo si umugesera? Tubamenyeshe ko igitoro co mu bwoko bwa essence na mazutu gisigaye ari nk'umuzi w'ibuye mu gihugu c'u Burundi. Aho kigize kirabonetse hibonekeza imirongo miremire y'imiduga igitondeye. Ubu inkwirikizi z'iryo kena ry'igitoro ziba ari nyinshi mu gihugu. Ibiciro vyo kwiyunguruza hagati mu gihugu vyaciye biduga ku rugero runini cane. Ibidandazwa bimwe bimwe bizanwa n'imiduga iva hagati mu gihugu vyaciye bizimba navyone. Ubuheruka Perezida Evaristo Ndayishimiye yari yasezeraniye Abarundi ko yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro, maze aca ashinga ishirahamwe rya leta Regideso risanzwe rijejwe gutanga amatara n'amazi mu gihugu, igikorwa co kurangura igitoro rikakizana mu Burundi. Nayo mu yariko aravurwa mu gisata c'inkino nuko umugwi nserukiragihugu w'Uburundi muri tenisi uri mu bihe vyiza, uraranye ikibanza ca mbere muri Coupe Davis yo mu karere ka gatanu. Kuva ku wa 19 gushika ku wa 24 Ruheshi 2023 Burundi bwariko burashinga icumu mu makungu mw'ihiganwa rya Coupe Davis Zone 5 ryabereye mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Amaseti 2-0 niyo Burundi bwagize Gabo mu nkino igira gatatu, haba ku bakina ari umwe habaye inkino zibiri muri uwo muce, no mu bakina bari mu mugwi habaye urukino rumwe. Ibindi bihugu vyatsinzwe n'u Burundi ni amazinga ya Seychelles na Congo Brazzaville vyari mu muce umwe n'u Burundi. U Burundi buciye buduga mu karere ka kane karimwo ibihugu bikomakomeye mu gihe bwahora mu ka gatanu. Gilbert Nibigirwe atwara ishirahamwe ry'urukino rwa tennis mu Burundi akaba amenyesha ko iyo ntsinzi izobera kunguko mu gihugu no ku bakinyi b'Abarundi. Muti gute rero? Arongera ati turafise icizere ko u Burundi bugiye kunguka kuko bishobora gutuma twakira amahiganwa mpuzamakungu, bikaba kunguko ku gihugu no ku bakinyi kuko baharonyera inkino nyinshi. Abasore batumye ibendera ry'igihugu rihungabana ni Iradukunda Gayi Oriri batazira Tipu,
Gatoto Teri Arani ndetse na Abdul Shakur Malik. Nayo mu bindi kandi ni uko abakutsakivi mu mashuri yo muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega basaba kuronswa agashirukabute kabo kuko bamaze amezi abiri badahabwa. Haraciye amezi abiri abakutsakivi bo muri komine Bugendana intara ya Gitega badahawe agashirukabute bemerewe. Nk'uko tuvyiganiwe na bamwe muri bo, ako gashirukabute ngo nako bari kuronswa kuva ku magenekerezo y'icumi z'ukwezi kwa gatanu 2023, ukundi kwezi kugira kabiri bakakuronswa mu kwezi kwa gatandatu kuri ayo magenekerezo nyene. Abo bigisha bakutsakivi bafise amakenga ko ako gashirukabute gasanzwe kegeranywa n'abigisha batowe kuri buri shure hoba harimwo abatagashikanye kandi baragatoje. Kuri ico kibazo umuyobozi w'indero n'inyigisho muri komine Bugendana akaba avuga ko babacereje ukwezi kumwe gusa, agasigura ko vyahuriranye n'uko hariko harahindurwa amafaranga inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 bagiye kuyabikura bakaba batashobora kuyaronka yose. Uko kwezi kugira kabiri nako ngo baguhabwa ari uko bahejeje gutanga amanota y'igice ca gatatu. Ku makenga ko ayo mafaranga yoba yarazimiye, uwo muyobozi yishura ko ubuyobozi bw'indero bukurikiranira hafi itozwa ry'ayo mafaranga, akizeza ko ico kibazo kigiye kuva mu nzira. Nayo kandi mu gusozera kandi ntunyemerere nkugeze ko aya mayagwa nta gihe kirekire kirahaca. Mu turere tumwe tumwe twaha i Burundi, umugeni asohotse inzu y'abavyeyi agiye kubaka urwiwe ntiyarengana umuryango adakoroye iryo sozi, cane cane bariko bamuririmbira indirimbo zo kumwikebanura. Ababibona babiha insiguro zitandukanye, aho bamwe bagira bati n'amanyama ivyo nivyo yigira, abandi bati harizwa n'umunezero w'uko yabengutswe agacagurwa mu bandi bigeme bo mu runganwe rwiwe, ati sije mbonye uyu munsi urageze. Hari n'abandi rero bavuga ko yiyumvira uko agiye kubaho kwinjira mu yundi muryango atakuriyemwo, atazi imibereho yabo, akabana mu nzu n'umwana w'abarundi atazi neza ko atari uzomurira mu nzu. Yibuka ko nubwo hazomukubita akiruka aja iwabo bazomubwira bati subirayo niko zubakwa. Ivyo byose bigatuma yumva akoba. Mu ntara za ruguru hagati mu gihugu rero bishitse bakabona umwigeme agiye adakoroye iryo sozi, bafata ko agiye yarasanzwe yararyamanye n'uwo bagiye kubakana canke nk'ishirasoni ikanaguzwa. Ni nk'uwasama agatamira akayiko kuzuye utwo kurya harya babagaburira bicaye mu kidara. Ikidara womenya ko ari ikibanza caberamwo urubanza. Ese weho wibaza ko umugeni yabarizwa n'iki? Mbega ubu biracaba? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri komantere.